Vuga yuko pirire ego zirafasha mu kwikingira dufate nutware imbanyi utivuje novuga gute kintu cyose gifise avantage na inconvénient birafise ico bikingira birafise nico vyica ari post igeze gusirikira bivuga ati ko hari umwana w'umuhungu yiyahuye kubera umukobwa Marina sinzi ko mwari mu rukundo sinzi ko wamwanye ko mukundana sinzi ko hari umuhemukiye ntituzi impamvu vyanditswe ku ma social media twabonye ariko numva shaka kumenya ukuri koko hari umuntu yoba yari yahuye kubera ko Marina kubera ko blonde hari ico yakoze cyanye hari cabaye abana basigaye biyahura kubera umwana w'imakamba mugabo nararyoheye umenga naramubonye mu giteramo azoba arimwe muri mu giteramo ca Natasha Rotrogto nawe ni mu giteramo ca Natasha ko ari mu D1 mu giteramo ca Natasha Natasha n'umuntu mwiza arabona ivyiza respect kwa Natasha kweli bon man naramukunze sana Natasha kweli Natasha yararavye man abantu nyene bazi ico bazi nyene ico bazoba baje gukora kabisa twamonye na Fabirov kubona Roriro kabisa kubona Roriro kuri stage bizoba biryoshe kubona Fabirov kuri stage bizoba biryoshe kubona B-Face kuri stage kubona Double J kiri kuna D1 man ahantu ho hasiba ahantu hazoba haryoshe ubundi ikindi kintu apari yasho izoba kuri Natasha wari umuziko n'igiki candabivuga nibaza ko bitomushavuze rero Chaburagwa inkuru yo yarameki ndivuga ati none vyavuye kuki ibintu nk'ivyo boca ndahora ndanamubaza ati simbizi wabikuye kuki ati ibi bintu wabikuye kuki aje mbwira ngo marego niwe wantanguye ndivuga ati ibi bintu ngo none ngo je baransohoye ngo je baransohoye ngo warabonye ngo umuntu ngo wasohora ngo yisororeye ibintu nk'ivyo nyine abanzi baranzi en fait jewe même naho nari niga 7e man wasanga naterabishije bw'ishure ndiko ndabahariza ndumwe uri kuravuga ati satu bararenze gasanga nyine hari abakunda Fizo ko yabatubwira ngo Fizo no w'imakamba nawe wavuga ati je nubwo bari wiwacu ivyo biramuraba voilà bon Fizo ego arazi kuririmba sinamubana mugabo les goûts sont partagés akunda Satbi cyane cambere numunyabwira afise kuhaje nyinshi abamuzi aho yavuye zitandukanye na Fizo wiwanye makamba bon Fizo nawe ne ku ruhande rwiwe Oi, let's go. Hello my people, abakunzi ba Star TV. Ndabaramukije iyo mva mukagera ndazi ko muri benshi mudukurikirana ndazi ko muri na benshi ndetse mukunda ibikorwa vyacu. Iyi ni Star TV all the way from Burundi, East Africa ndetse no kwisi yose. I love you too if you love me, if you don't I don't care for that. Kazimimana inkunda kandi nawe kazimukurikirana ibikorwa bica kuri Star TV. Nico gikuru kandi nico tuba twifuza na cyane muri gwa rukundo. Dushigikirane bavuga ati fasha warafashijwe twese turi ngaho kwera twafashijwe ni muri ngaho ufise amafaranga bisigura iki waronse ayo mafaranga kwera ko hari umuntu yaguhaye ubwo buryo rero yaguhayemwe bisigura iki yaragufashije ayo mafaranga urayabona uronka buri kimwe kwera ko hari umuntu yagufashije kugira ubona ayo mafaranga kumbere nubwo buri mu boss hari abantu bagukorera ubuzi bwawe hama bwabuzi iyo babukoze ukinjiza amafaranga ariko hari abantu bagufashije kugira ayo mafaranga aboneke mugambwe bwa Star TV turi kumwe numwe mu bigeme numwigeme novuga yuko nibaze ko ni the first time akora ikiganiro kumbe ngeraza kubitubarira kubera ko je nta kiganiro ndabona ariko arakora cyangwa bariko baramukoresha yambaye ndetse n'agapira ka Empire hariya kwa muze hariya Satura Mabafe yambaye Empire Avenue ntituzi ko ari umufana wiwe ntituzi impamvu yambaye byabaye ngombwa ko ntabimubaza tutaratangura ikiganiro kubera ko iyo nza kubimubaza tutaratangura ikiganiro Narwa vansanga abinyisha ataragira Mabuja Ça va Star Boy Umeze neza Ego Amakuru y'imisi rero Imeza Urakanye urashushe Takanye ndashushe byose birimwo Akura kwa amazi ashushe Bon amazi n'ubuzima Amazi n'ubuzima hari amazi arubyinshi hari amazi yo kuponda hari ayo kunwa
haraho yo koza ibintu kanaka ariko byose vyitwa amazi. Ushatse kuvuga Amazi ari ubwoko bwinshi. ndakunda yose kubera amazi nikirumara atamazi ahari sinibaza urayoga. Sabine yavuze ati genda ubwire Simbizi ko atawurima amazi. Okay. Bon, sinzi icyo yashatse kuvuga kuko urumva ntawe urima amazi nyene kuko isuka niyinjira mu mazi. Ubundi amazi ntawe yarima. Ramusaba abakunzi ba Star TV hama dutangura ikiganiro muri rusange. Ndabaramukije cyane abakunzi ba Star Boy na Star TV. Bon, ego. Waberewe n'amaroti? Really? Merci. Muce wishima. Wishima. Yose umuntu akakubwira ko ubere ntago wishima. Ubundi abigeme tumenyereye umubwiye ati unapendeza, wari so smart cyayishima ndaberewe. Ndavuga urakoze. Ariko abivugana ubwishime by the way. Abivugana ubwishime. Ubwo uyu mukobwa umubwiye turaberewe. Umenga hari ukuntu aca ucumengo uramudogirije ibirukuntu. Niyo abataberewe tubabwira ko baberewe kugira ntibashavu. Oya singunda umuntu ambesha ndimbupeshe sivyiza. Bon umbwiye ko mbere ndaryoherwa kubera nawe uberewe ndabikubwira. Nawe waberewe ndubwo batariko barakubona. Je niyambariye ibintu binini. Yaberewe. Sinzi ko ari imbeho ntavyo nzi. So amazina ni gute rero? Je amazina ndayazi ariko twipresent imbere y'abakunzi ba Star TV hamadene tubandanye n'ikiganiro muri rusange kubera ko deje ntituragitangura. Okay. Abakunzi ba Star TV nitwa Nakeza Vertu Marie Blonde gusa benshi banzi ku izina Marina ni nka Siono nyene ryo mwisite uko. Keza Nakeza ariko Nakeza Marie Vertu Blonde. Vertu impuzu. Vertu nyene Vertu iherezwa na U. Ntago ari impuzu. Oya. Ariko birashika ugasanga bahasuka kwitiranya n'impuzu. Okay. Kubera iki Marina? Icambere ndakunda Marina wo mu Rwanda. Ndamukunda yego. Hama ica kabiri bon ni Siono kujya kuntu usanga umuntu aratoye. Nuko je banyita Star Boy de Ship. Voilà. Nanje ni Siono yanje. Sinzi cyo bari kuyego. Ndumva ko usanzwe ukunda Marina. Marina asanzwe avuka mu ntara ya hehe? Sinzi ndamukunda tu. Ndi kuvuga wewe. Marina jewe. Marina wo mu Burundi. Okay. Marina wo mu Burundi avuka. Avuka Imakamba. Imakamba hariya mu ntara ya Makamba. Oui. Komine Makamba canke komine Kayogoro? Komine Makamba. Komine Makamba kumenya hava abantu benshi nzi. Uzibande. Ni benshi aro ba Chiva, aro ba Desho, aro ba Santa, aro ba Neda, aro ba Ives. Ni benshi cyane. Man nawe rero uw'imakamba tubiravye rero. Oya nkunda benshi cyane. Ni cyahe kintu wishimiye kubura umunyamakamba? Ikintu uvuga ati kumbure Imakamba turagifise comme quality turushije abandi bantu. Ni cyahe kintu wishimiye nk'umunyamakamba? Premièrement umunyamakamba nta munyamakamba genre adafise vibe. Twese turakeye. Umunyamakamba arakundana. Arayaga cyane. Abanyamakamba bakunda inyama cyane. Erega ziriyo. Ushaka dukunda imikubi. Burya haje nta mukubi ujya. Ndawurya boga sindawukunda nk'inyama. Abanyamakamba mukunda inyama cyane. Voilà. Hari makamba ari inyama nyinshi cyane. Ntagira n'imikeke gusa nyine. Imikeke irahari, n'inyama zirahari. Ego. Kabisa. None kwakunze kuvuga ngo Imakamba ari Kayogoro ngo ari ibintu by'uburozi biva za Tanzania. Ugasanga ngo ukeneye ida. Kubera namanumva abantu bavuga ati ngo ukeneye ngo umuntu nk'ubu umuntu yakwivye. Ngesha ndugi Makamba ngo canke ngo Nyanzarake. Shabara tubeshera vraiment. Kuko none sibaza mu Kayogoro barashobora kukwiba kandi bakabihera. Bon novuga yuko Star Boy ni hamwe nyene usanga umuntu nko mu ntara canke dufate nko muri mu bantu benshi harabamwe umwe gasanga
bon nimba ari uburozi yararoze umwe akaca agenda aravuga ay bakapfa bararoga ugasanga n'umwe yamuroze si bose baroga Senda kunda kumva ngo tutuge ngo Nyanzarake wari ngo ari abantu kubera ngo ari abarovyi usanga ngo bazi ibintu by'uburozi sinzi biramaze gushika ukibonera umuntu ariko araroba like kuroba kuri Tanganyika mugamwe bw'imakambo muri kure y'ikiyaga cyane baroba mwijoro kandi nubwo wabugiye dufata Nyanzarake gutembera ubona bariko Jean nimba bariko bararoba ntibaroba ku nkengera y'amazi parce que Jesse ninjira indani abaroba binjira hari anyindani hagati kabisa hajya waje mu gisagara cya Bujumbura ryari cyangwa uri umwana nyene wamyuza mu gisagara cya Bujumbura kuva kera novuga kuhaba canke kuhaba 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 naje muri 2022 muri December 2022 muri December kabisa agapo wazananye ni kugifise canke ako wazananye ni keza kuruta kuno munsi arwambwiye ati mujize mu gisagara cya Bujumbura ngo koga amazi ya Tanganyika ngo kabiri ngucu gato shasinzi abariko bararaba rero babimbwira sinibona abamuzi Marina wakera n'abamuzi Marina uno munsi baraza kutubwira muri commentaire ati kumbure ndazi ntaza kuntu naza kuraya ikiganiro mugenzi wawe araza kutubwira ati Marina wakera n'uno munsi biratandukanye amazi ya Tanganyika wayumvise gutugishika mu gisagara cya Bujumbura cyane ko bibagora kuyanwa kubera ko mumenyera amazi akanye meza kandi meza anakanye bitandukanye n'amazi ya hano mu gisagara cya Bujumbura byarakoroheye kuyamenyera igikorwa gikomeye cyane ko amazi yo ngaha arabisha vraiment sinokubwira même naho noba ndahamaze iki gihe turi 2024 bientôt turaja muri 2025 muga amazi nyene amazi si cyane vraiment au moins akanye amata nsumira ngo muca muyaheba mukaza muri inywera kinju kinju mukaca munona yandi menshi kubera ko no munsi narabonye nahari ya rugo narabonye makamba hari amazi bakora ya Reverie igo mineral water narayabonye kabisa yes uraje muri 2020 maze gushika mu gisagara cya Bujumbura kumbure nibaza ko hari byinshi bari wumvise mu gisagara cya Bujumbura ati mu gisagara cya Bujumbura bimeze uku woduha histoire ntonya arezimati kujya mu gisagara cya Bujumbura bahambwiruka ariko ndahageze nasanze bitandukanye n'ivyo bambwira ntarashika mu gisagara cya Bujumbura kumbure koko imakamba ndazi nantu heza hasa neza hari tere nziza hari na etage atandukanye kandi meza cyane numva shaka kumenya utarazi Bujumbura neza na neza tukiri makamba nibiki niza histoire waronka about Bujumbura umaze gushika wasanze bitandukanye ahubwo umaze gushika usanga ahubwo biranarenze nge numva gabasha ibuka usubira inyuma gatonya gake bon on fait Starboy jewe apa yo kuza kuhaba kuhaza narahaza nkamara nka 2 mois kandi bon naratembera cyangwa ugasanga kubera sinovuga ngo hari ikintu kinini cyane kinini gose baba bari basumbije nk'umuntu yoba bimakamba cari kunshitura gose ikintu Jean noba naragize noba naratangaye basi kubera nk'imakamba usanga nka 23h nta muntu ubona mwibarabara baba bamaze kuryama mugabo Bujumbura 23h hari gihe usanga n'amabotika kicuguruye ikintu cyose ushaka ugenda abakora Rolex ugeneye Rolex ukayigura ico ahonye biratandukanye hama kandi ibujumbura nibaza yuko hari population nyinshi gusumbya ahandi ugasanga hariho nk'imico itandukanye haba abakongomani haba baki gasanga nyene mubana mutandukanye kwinshi kabisa yes uno musi kumwe na Marina uno musi washize mu gisagara cya Bujumbura 2020 ndabona wambaye n'agapira ka Empire Avenue kweri iki kwambara agapira ka Empire Avenue premièrement Empire Avenue rimwo mon star préféré genre mon star nkunda Satpi hajya Satpi uramufana vyatari mari sana impamvu yatumye ukunda Satpi kumva nyene uvuga ati je ndakunda Satpi cyane
abanzi baranzi en fait jewe même naho nari niga 7e mani wasanga naterabishije bw'ishure ndiko ndabahariza ndumwe uriko uravuga ati satu bararenze gasanga nyine hari abakunda Fizo ko yabatubwira ngo Fizo no w'imakamba nawe wavuga ati je nubwo bari wiwacu ivyo biramuraba voilà bon Fizo ego arazi kuririmba sindamubana mugabo les goûts sont partagés akunda Satbi cyane cambere n'umunyabwira afise courage nyinshi abamuzi aho yavuye zitandukanye na Fizo wiwanye makamba. Bon Fizo nawe ne ku ruhande rwiwe afise uko yorganiza ibintu afise uko peut-être ko yo bavuga ati je ibinye ndabigendamwo ukunye bivana nuko abizamwo Satbi nawe novuga gutega baje yagiye mu kintu azi kandi akunda kandi ashaka ko kimuteza imbere Satbi ndibuka nk'ikira Facebook yanje abazi kuri Facebook profile yanje ya mbere ni Satbi yambaye itareki huku yahuje voilà foto ya kera afisa Madrid voilà Madrid amengana ibi guca bon beshi barambaza impamvu ndamukunda ibiki bishiza akazi makamba vyagenda gute Satbi jewe ahantu hambere natangiye kumubona yari Primusic umenga yari Primusic ntibuka umwaka wari bari baje makamba nari mutoya vraiment mbona naramubona mugani vyakunda ko tubonana ahantu twagiye kubonanira irya mbere yari umusibe bugurura stade ya Peace Park Complex makamba bari bamutumiye niho twabonaniye Jean twabonana ukunye bon narifise contact yiwe naramuvugisha nkamubwira ati ndumufani wawe ndamushibire cyane ko atangaye ko yaragusubije ntiyangaye ko vraiment kandi barufise ubwoba gusa ko hava kugarako man biragoye kubwira umuntu ko umufana Jean uzi neza ko ari mu star kandi yemewe asanga ntakwishuye man uragira n'amasono avuga ati none man mugarera kwishuye haca hongera ko na pourcentage zo kubukunda bon iryo munsi ndibuka baje naragiye kuraba nyene kujya match bon harabaye ama match ama nawe yararimo mu batumiwe bon irya mbere twabonanye ataraja kuri stage ndamuramutsa yaramenye turaramukanya avugana arambwira bon sawa tindaryohewe nyine uwo musi nararyohewe sana isi nubashika kumenya umunsi wa mbere wumva ko ukunda Satbi cyangwa umunsi wa mbere wamwiyumvisemo hari habaye iki yari yakoze iki gituma wumva ati je nka Marina ndumva no mukunda Satbi kandi cyane bivanye n'ikintu kanaka cabaye ico kintu ni giki Satbi kwanza imusi ndamukunda Jean numva ko bani yari yaririmbye indirimbo yitwa gutega baje yitwa Nyanzobe uramevye uragiye voilà Nyanzobe narayikunda sana bo izindi narazikunda mugabo iyo nayo narayikunda sana numva shaka kumenya vibe z'imakamba zimeze gute mu gushigikira abaririmbyi b'abarundi imakamba rero ariko makamba muri commune makamba barabikukura bageze mu gisagara ca Bujumbura bana tanga vibe impande zose makamba ni mu yindi sima nane ko mutagomayo muba mu Bujumbura boya sitwe twenyene ndibazi Bujumbura ni capitale ariko n'abandi atarabanyamakamba kandi makamba hari yabandi yantuka nitwaje twese bagumye bafasha akarere voilà kandi kwegera mu buji naho ni bon reka tubagire n'abasigaye bose bamanuye bazi tujye show tujye vibe tubone vibe muri makamba basi tujye show turi kumwe n'abanyamakamba
Makamba hararyoshe havayo abantu man ngoma ndakubwiye ko Makamba bakunda umuziki ndundi barawukunda cyane cane ana kino kiganiro kiraza kurabwa nka 50% y'abanyamakamba bose ndabikubwiye wishire yego zakayogora ari hava ubududu none ariko muza mutuzanira kambaranga nawe sinziza sinziga bayikunda za kambaranga zarabaye nyinshi ziva mu kayogoro ariko Makamba yubaho antuka je nakuze nza ati ubududu buva Makamba ndiye ubugari navuga ati ubu buvuye Makamba kandi bararima cyane byari ninga abantu bakunda Makamba ntanzaririyo Makamba ntanzaririyo kwese za mabanda hari hose tuba tuhazi mani we rero wewe karibi Makamba mabanda ndahazi cyane hari ku hotel yose ya Janvier hari hose ndahazi okay nanje ndahazi gusa sindateramira niko kutajayo kandi hameze neza bon sindaronka opportunité yo kujayo kubera biragoye kwisohokana urumva najibu ramuzi Mutama ya na ya mahasa gusenya najibu ndamuzi ni umugenzi wanje nama najya mahasa ndabazi bo musi tukiri ngaho nyene no musi uri muri team Sadbi ndavyumvise bishobora kushigikira umuziki wahani wacu cyane kumbure je numvise umuntu ashigikira umuziki wacu ndumva bingoye kubera ko ushigikira umu artiste w'umurundi mba numva ndyohewe so tugera tuje kuri story raho nigeze kumva yatumye mu bintu novuga numva ngo naguhamagara ngo koresha ikiganiro hari post igeze gusirikira ivuga ati ko hari umwana w'umuhungu yiyahuye kubera umukobwa Marina sinzi ko mwari mu rukundo sinzi ko wamwanye ko mukundana sinzi ko hari umuhemukiye ntituzi impamvu vyanditswe ku ma social media twabonye ariko numva shaka kumenya ukuri koko hari umuntu yoba yari yahuye kubera ko Marina kubera ko blonde hari ico yakoze cyanye hari cabaye abana basigaye biyahura kubera umwana w'Imakamba ako gatukoresha niko Master boy rega kumwenza ofete novuga gute icambere nta muntu yiyahuye kweri kubwiwa ariko ayo makuru arayabonye narabibonye ukibibona ijambere vyagenze gute wabibonye uri hehe byagenze gute kugira ubone iyo post yuko hari umuntu yiyahuye kubera ko hari umuyigeme yitwa Marina kuva Makamba sinzi ibintu mwiteyemo bituma abantu bashaka kwiyahura sha icambere igambe kugira ngo mbone bijya bintu hari ku mugoroba nk'izisa rero nari mejeje nagomba mposte nari mejeje guposta ifoto kuri Instagram iyo foto nkikishizeko après 5 minutes cambona simbizi ko yano yabitanga simbizi wasemavungu simbizi iyo foto ayitoye kujya nyene telke uko nayitoye cambona hariko emoji yo kurira iki emoji kinini c'amarira ndakangukwa yafashe ifoto yiwawe wenyene voilà ashirako emoji y'amarira ashashirako hejuru caption ivuga ngo inkuru yarameki wo mucankutse iki inkuru yarameki wo mucankutse ndaraba ati none ibi bintu nibiki wewe urira meke inkuru yarameki wo mucankutse utangura kuyibaza ati wo murameke ni rameki gabasha ninde rameki ni jewe mba mucankozo kuva ryari ndazi amacumbu n'abagenzi banje baguma bantaginga ingurabe ibiki ngo utubwire nanje muga ava yuko ivyo bintu biba simbizi turamuzi ko hari umu influenceur kandi akorana n'abantu benshi kandi akurikirwa n'abantu benshi kandi nanje muba mukurikirana ndimwe kubera ndabikunda ibintu vy'amaye vy'aba influencer nyene usanga nabiravye hariho ukuntu nyene ayakari hari ukuntu bari bagiye Gitega muri birya bintu kuntu yaguma avuga ngo abastar ngo baryamanye ari kare amwe ko dufise match voilà ngo abastar ngo baryamanye ko kandi atari ivyo rero kijya gihe bana yuko nyene ngo hakuntu nyene ngo yajagaye
baramuhushuye sinzi bango baramusohoye rero candabigira muri commentaire ati simbizi twa wishiga utuyoga twa make sasa rero nimba vyaramushavuje je navyonze gusa ntiyari sinari fise genre sinari fise intego yuko bihava bimushavuza umu influenceur uraposta bagira ama commentaire ari negative canke ari positive kandi umuntu ariko arabiraba akomanta ivyo ashaka kabisa candabivuga nibaza ko bitomushavuza rero ncaburaga inkuru yarameki ndivuga ati none vyavuye kuki ibintu nk'ivyo ca ndahora ndanamubaza ati simbizi wabikuye kuki ati ibi bintu wabikuye kuki aja mbwira agomba ngo niwe wantanguye ndivuga ati ibi bintu ngo none ngo je baransohoye ngo je baransohoye ngo warabonye ngo umuntu ngo wasohora ngo yisororeye ibintu nk'ivyo nyine kumbe inkuru yuko hapfuye umuntu canke yiyahuye kubera urukundo ntago yigeze iba ntayigeze iba ndiko ndakubwiye ukuntu vyaciye bigenda ariko biramaze gushika hakababara umusore kubera ko agukunze ukamwanyira ukabona yuko vyagaragaye nyene ko yashavuye ku buryo munahuye n'ikidajyo kigutera urukundo rubaho nuneza abantu oya urukundo rubaho ndabizi yabuze abantu bagupfiriye bakavuga ati uyu mwana w'imakamba imakamba ivyo barima sinzi vyarivyo amazi barima umuntu yamfiriye navyo yambwiye amazi barima yo ngira Tanganyika basha je navyo yambwiye umuntu antuka ngira ngo ntiyanyitura imakamba barima amazi ameze gute sinzi ngira ni Tanganyika ni Tanganyika imakamba ariko ari ikibazo ngira nibaze nama ndavyumva rukazovuga ngo abakobwa b'imakamba ngo barakarisha ngo ukundanye n'umunyamakamba uyo nakwica nizahe karite mufise nk'abigeme b'abanyamakamba mu ruta abandi bigeme numva shaka kuzimenya karite genre muri relation amoureuse muri mu rukundo ukuntu babimeze abazi ba Sayima bose bari bose ni inshuti zanje Sayima baduse ni benshi okay ndabazi duse ni babiri duse afise akantu ngaha duse de la Serine afise akantu ngo Majak Kepari ngaha Kepari ya nanje ndamuzi icambere Gwamba dushaka twumva abantu bakwikana Star TV basi bagende kwirimira amazi makamba gwamba ikirezi ntabenya ko cera bon sidiko basi kadufatire ku ruhande rwawe iyo uri mu rukundo ukuntu bumeze twumve basi ko abanyamakamba abandi ko ariko bameze manje ndakundana kweli cyane bon ndakundana kandi mba ndi sérieuse hama navuga gute genre muri relation amoureuse mbashaka ndakunda care kandi nanje ndatanga care none en fait mbashaka umuntu atari timide genre adahoze gose kandi adasara cane ari un peu sérieux umwe basimvuga ati ngaha harabaye mu sérieux ngaha naho babirabaye ngombwa ko dukina atari umuntu aguma ari sérieux buri mwanya voilà bon nka karite ku munyamakamba navuga yuko munyamakamba mukundanye abagukunda wenyene kubabaye man ninde yo kubabaje none ari umwe sha yarafise nka batanu nanje ngira nko gatandatu umunyambwe ubumwe akitukisha baragiye yaritukisha ariko muri no minsi tugezemwo abantu badandaza mu mafarmasi bari kuvuga yuko ikintu kwiko kiragugwa cyane ari amapirire cyane pirire abigeme ngo murakoresha amapirire vya hatari vyatanje sinzi nk'abazikoresha ariko ngo ni uburyo bwo kwikingira hajya pirire ari cyo zica novuga gute kintu cyose gifise avantage na inconvénient birafise ico bikingira birafise n'ico vyica novuga yuko pirire ego zirafasha mu kwikingira dufatene
ntutware imbanyi utivuje hama kandi bikaca bavuga yuko kuzifata kenshi ibintu nk'ivyo hashobora kuvamwo sterilite genre ubugumba ukagira ubugumba ntuvyara hajya uduha amakuru izo umaze kunywa nazo ndanywa uri siri ko atazuranywa kweli mani ukabona hagiye nk'umuntu akubitamwo commentaire ati narayiguhaye acabwira nawe twayiguriye akaduha video ego sandatebera ja usa nyene n'utayikoresheje nyene bon ya vraiment nta ndakoresha kubayikoresha bakubwira ko bimeze gute bon sinibaza bon novuga yuko kandi rero n'abayifata ngo ikabahindura like basanga arazunguriwe agasanga harabaye changement muri we harwambwiye yuko nibihe byo kuja mu bihe bya bishobora gutinda bigateba bira perturbanye n'urumva Jean harabaho perturbation ku kintu c'ama règle nyene urumva hacabaho canke ukanyarutse reka tubabwira ati rero vuturana uko nyene mano ya ukoroge kizimbabye no kwikingira birafasha mugabo basi none pilire zidakoze basi bakoreshe preservative ya preservative nayo hari umuntu akubwira ati je wapi banumva umenga nibiharage bitagira umunyu mwihangane rero n'amazi ni mwihangane rero mugira muzo bikora nabo mwubakanye Erega nabubakanye ndibazangira barazikoresha. Haya bubakanye n'imishika bakazikoresha bakavuga ati kugira tubyare bwo kwikingira kugira tubyare ku rugero tereka tuzikoresha. Ego urumva mugabo bo ntibazikoresha igihe cose nimba ari kuvuga ngo ari hangiro bihaye wavuga ngo ibiharage bitagira umu ari gihabijya ariko ibyo navyo byo kwikingira ufise umugore mu nzu navyo umenga bimeze ukuntu. Ninaco byara nk'inkoko. Uca wiga ubundi buryo. Ubuhe se? Azotubwira. Nitwagera muri ivyo bi. Ni hatari. Yes, uko biri kose kumwe na Marina. Marina ari ikintu wifuje kuvuga yuko hari abantu coshikira reka tuvuge about music. Uno munsi wumva wo giseruka kivuga kuri Star TV. Fate nko muri byagute Jean. Reka tufate muri music. Muri music. Nikaba muri music turajya mu mpanuro wumva woshikiriza bigeme bagenza ati no mpanuro. Narigeze kwibwira umugenza anje ariko nayibwiye umuntu umwe kumbure ndayivugiye hano yoshikira nk'abantu cyane. Muri music. Kintu cambe nagomba ndabasabe. Bon. Abantu bategura ibiteramo. Muri industry abantu bategura ibiteramo baje bararaba genre batanga ibiteramo ku bantu bafise impano cyane ko hari abantu tutabona mu biteramo man tuba dushaka nawe nuwaho akarorero jewe hari abantu vraiment préfère bazi kuririmba cyane tigera ubona mu biteramo ntababona cyane mu biteramo mugabo nararyohewe umenga naramubonye mu giteramo azoba arimwe muri mu giteramo ca Natasha Rotrogto nawe ni mu giteramo ca Natasha ko ari mu Diwane mu giteramo ca Natasha Natasha n'umuntu mwiza arabona ivyiza respect kwa Natasha kweli bon man naramukunze sana Natasha kweli Natasha yararavye man abantu nyene bazi ico bazi nyene ico bazoba baje gukora kabisa twamunye na Fabirove kubona Roriro kabisa kubona Roriro kuri stage bizoba biryoshe kubona Fabulous kuri stage bizoba biryoshe kubona B-Face kuri stage kubona Double J kiri kuna D1 man ahantu ho hasiba ahantu hazoba haryoshe ubundi ikindi kintu apari yasho izoba kuri Natasha wari umuziko n'igiki ubundi uramukurikirana urakunda ivyo akora cyanye ya ndabikunda vraiment icambere n'umwigeme n'umwigeme novuga yuko man yaritahuye arazi cakora arazi vyarimwo abishiramwe imitahe yose ndazi Jean ni wakunda kuvuga ngo mutabikoze tuzovyikorera mundi mutabikora tuzovyikorera man aravyikorera vraiment ninasho irimwo abarundi gusa nta munyamahanga arimo
kandi nasho izo bimeze neza cyane naryoshe buri muntu akwiye kuja akarondera uwo munezero nta kindi mani kijya kintu nico kijya kintu nico bisaba yuko kwereka abanyamahanga ko twebwe natwe turi capable gukora ikintu kitari mu munyamahanga gukora ikintu kitari mu munyamahanga kandi kigakundwa kijya kintu yakoze nico mani reka tubishime kumbure abantu bazoza ndazi bazovyibonera ukuntu hazoba hari vibe duhamagare n'abanyamakamba cyane bazoze kwera ko numvise ko abanyamakamba bafise vibe nyinshi kandi rero kuri kijya kintu ca music ku bintu ku bantu bagira bategura ibiteramo turashaka kubona D1 turashaka kubona Emerson kuri stage turashaka kubona Wiz Designer turashaka kubona Chris MB bose barabizi ku bakobwa rero sasa ku bakobwa Moni ya Fleur nta concert nimwe arakora Moni ya Fleur man wibaza ko bamuhora iki ujye mwana arabizi ariko muri cyo ntaboneka ntaboneka gusa cyangwa ngewe usanga zimvye nuko bibaza nshuti yawe sana bana baraka mungari kupatia man nuko bibaza nshuti ya bose usanga nyene canka arazimvye nyene baramuronde tumubaza Timonia kama ugawi nani baraka mungari kupea umwana gwaye man Moni ya Fleur arabizi ndashaka kumubona kuri stage ndamuheruka kuri stage bari kumwe na Fizo kumenga naramubona ni Fizo yamuhamagaye kiriya yaramuhamagaye yaramuhamagaye gusa arabizi man arabizi kweli kabisha abo niwo wifuza kubona nk'abaririmbyi kugira baze baragaragara ni benshi badatumirwa mugabo babizi ni benshi babizi mugabo uko biri kose bavuze ati batabikoze tuzovyikorera biratangwe kwa Natasha ngenda banka nibaza yuko nabandi bazovyiga ko kugira babone ico gukosora babone ico gukora sivyo none hari kiri kintu umva wohanura bigeme bagenzawe wumva uhora hanura mugenzawe hafi ugasanga ntigishikiye abandi bigeme bagenzawe wumva ko gishikiriza nka kuri Star TV icambere no hanura abagenzi banje b'abakobwa kora ico umutima wawe ukunda kora ico umushaha wawe wipfuza apana ivy'abantu bakunda kubera ko ugiye gukora ivy'abantu bashaka usanga umunezero wawe wabambitse minote man mbenga mukombozi ngo iminezero tuyambika minote urumva kirazira kunezereza abandi wewe utaranezerwa inezereze kwanza manzi ukora ikintu kiguha amahoro wumva uryohewe hama ikindi naco ivyo ukora ubishira imbere y'Imana kuko abantu bobo sinibaza yuko abantu boryohererwa n'iterambere ryawe sinibaza vraiment sinibaza kabisha reka ndagushimire kwanza ku mwanya wawe shoye gufata wo kuza hano mu kiganiro urakoze cyane Star Boy muri Empire Avenue hariya mubaramutse muri team Satura Mabafre mwakunze kuvuga ngo abantu muri Empire ngo nabanywa rumogi hajya wora arunywa man baratubeshera man baratubeshera hajya ntago munywa wapi kweli turatesa Empire Avenue turatesa abo muri team Satura murarenze gapsana ndabakunda kabisa abo babita abanyarumogi nabo babatekane abanywarumogi nabo nyene barunwa mani nta munywarumogi nimba turi urumogi atwaho twigejeje so bahatugejeje mwararunyoye urabafasha niba satubanywa urumogi nabo nibarunywe basi nibarunywe nabo turaje nabo bakubite hit niba kunda kuvuga ngo n'amaperiode n'amaperiode gutera imbere gutera hit n'amaperiode yes ndagushimire cyane nacecene ko nawafashe umwanya wawe ukaza hano nanje ndagushimiye cyane Star Boy turamubwiriza abanyamakamba baravyumva Star TV turabakunda cyane vuba ndakeneye ubutumire buvuye Makamba cembi Bujumbura ndugi Makamba tuzogutumira mani turafise natwe abastar mufise team wawe haje Makamba abastar bari babapiti babiri barimbana na Arvin tufise benshi tuve Nyanzarake ari Big Fizo ba Mukombozi ba Elis Boy tuje Makamba centre
bajya bapeti kwanza ujyanye Yan Jobere na MT Monada bajya nibo tuzu bajya nabo mu mabanda bajya n'abanyamabanda nabo mu mabanda bizigura rero kuri centre Makamba wapi bari komani nabaye ko tutabazi bemana yanje harimwo abitwa nabo tuzi mu bazi Makamba ega ni kubenda bibagira abantu barinze wibagira oya ni bagasi ni hamwe none we ntushobora kwibagira wewe ndashobora kwibagira nibisanzwe barahari kandi benshi bafite urwaruka ruzi kuririmba Mayina reka nagushimiye nanje ndagushimiye